uku niko Uhoraho agize ati naho bogira inkomezi nyinshi bagatako bakaba benshi bazogesezwa n'uyo nawe azokamangana ariko weho naho nakubabaje sinzosubira kukubabaza ukundi mbere ubu ngira mvune ingogo yiwe ikuveko mvutagure n'imvuto zikuboshe raba ku misozi ibirenge byuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro Buyuda we niwitondere iminsi mikuru yawe ushitse amasezerano yawe kuko umunyakibi atazosubira guca hagati muri wewe arahenebereye rwose. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutsima w'ubugingo cy'uno munsi. Rero Imana ivugisha amajambo yitwa Nahumu ngo mbere ubu ushima ngomba mpindura ibihe, ushima ngomba takugirire neza, ngira mvunagure ingogo washizweko waboheweko yo kuba mu buja, yo kuba mu bihe bibi, yo kuba mu bihe by'umubabaro. Ingogo washizweko ituma ugenda wica umutima, ituma ugenda utanezerewe. Ibi bihe umaze nk'iminsi, yewe Buyuda we, yewe ngoma y'Ubuyuda, bwoko bwanje ngomba ndayipfunagure. Ibi bihe umaze nk'iminsi by'umubabaro ngomba ndabishire kw'iherezo, ngomba ndabisozere. Ikintu kigereranwa n'ingogo waboheshejwe, waboheweko, ugenda wikoreye ijoro n'umurango, nzanywe no kugikuraho, nzanywe no kukivunagura. Imana yacu nihimbazwe. Hatuvugishwa n'Imana abwira Abisirayeli ngo umve, naho mumaze iminsi mu bihe by'umubabaro, mu bihe by'agahinda, mu bihe mwaba mwicurikiriye, mu bihe mutanezerwa, mu bihe murenganwa, naho mumaze iminsi mu bihe by'agahinda, naho mumaze iminsi mu bihe mubayeho nk'abaja, mubayeho nk'imbohe, mubayeho muri abakoroni, nimukiririmba, nimukinezerwa, nimukiduga mu minsi mikuru Yerusalemu. Ibihe byarahindutse, ibyari ibihe by'umunezero birahera, muba mu bihe by'umubabaro. Ariko naho mumaze iminsi muri ibyo bihe, umve, ku misozi muri kino gihe mutari mwiteze yuko hoza inkuru nziza, umve mbafitiye inkuru nziza. Yemwe Bayuda hanga ryanje, yemwe Bayuda bwoko bwanje, umve ukuntu ibirenge byuzanye inkuru nziza ku misozi ari byiza, akazazamo no kwamamaza amahoro, akazazamo no kwamamaza inkuru y'umunezero. Umve, naho muri mu bihe by'umubabaro, naho muri mu bihe by'amagorwa, naho muri mu bihe by'amarusho, ariko iki nico gihe nyene nzanywe no kubahindurira ibihe. Iki nico gihe nyene nzanywe no kubakura kw'ingogo y'ubuja mumaze iminsi mubohewe ku bitugu. Iki gihe nico gihe nzanywe no kubakura kw'agasuzuguriro. Iki gihe nico gihe nzanywe no gushira iherezo kuri ubu buzima bupfuye, kuri ubu buzima bw'umubabaro, kuri ubu buzima bwo kuganzwa n'ingoma y'Ashuri. Naho mutabibona, naho mutari mubyiteze, naho mwari mwiteze kuguma muri ibyo bihe, naho mwabona umengo ubwanyu bwamaze gushira, naho mwabona umengo ntibigishoboka, naho mwabona umengo ntibizopfa bikunze, ariko mwa Bisirayeli, yemwe bwoko bwanje, yemwe Bayuda b'Ubuyuda, umve, hariho uzanye inkuru ku misozi, azanywe no kwamamaza iby'amahoro. Imana yacu nihimbazwe. Mumaze iminsi muruhijwe, mumaze iminsi mugeragezwa, mumaze iminsi mubabazwa, mumaze iminsi muganzwa n'ingoma z'abanyamahanga, mumaze iminsi
itari mike mu gasuzuguro, mumaze iminsi mukengeretse musuzugurwa muri abo hasi kucagwa hariya. Ariko umve yemwe Bayuda bwoko bwanje hanga ryanje, umve haraje umukonsoratere, umve haraje uzanye inkuru nziza. Ndumva uguhinda kw'ibirenge byuzanye inkuru nziza, ndumva ibirenge, ndumva uguhinda gukomeye kw'amafarasi y'umugabisha mukuru ku misozi azama no gutabara ubwoko bwanjye. Naho mwebwe mutari mwiteze ko bishoboka, naho mwabona umeze ntibyoshoboka, ariko umve nimuhumure, nimuceceke, hoza ijwi ryanyu ryoye kurira, nezerwa, terera mu katwi muririmbe, kuko ibirenge byuzanye inkuru nziza ku misozi. Turabaramukije cyane bene data bakunzi b'ikiganiro umutima w'ubugingo. Amahoro y'Imana nashishikare kubana namwe mwese. Turabaha ikaze muri kino kiganiro umutima w'ubugingo, musaga mutegurirwa kandi mugashyikirizwa na Janvier na Janvier Ntarambona. Ndafise amajambo nagomba ko dusangira mu kiganiro umutima w'ubugingo cy'uno munsi. Dusenga Imana, twiragize Imana imbere ko dusangira n'amajambo kugira ngo Imana ibane natwe, iganirize imitima yacu biciye muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cacu cy'uno munsi. Dusenga Imana. Turagushimiye Mana nyina amahoro, tugukengurukiye cyane buno buntu tugiriye, turagukengurukiye cyane kandi kuduhaye uyu mwanya kugira ngo twongere dusangire aya majambo mazima ahindura amateka y'abantu bose bayakiriye bakayizera. Turagukengurukiye cyane mwami mwiza kuko ufise kuri ivyiyumviro vyiza vy'amahoro. Tugushimiye cyane yuko mbuganiza imitima yacu. Turaguhaye ikaze rero, nubane natwe twimuje ibitakuvako, ibitava ku bugombe bw'Imana vyose vyorwanya kino kiganiro, vyotuma y'amajambo aca inyuma y'amatwi y'umuntu wese agiye kuyakurikirana. Murakoze kuri Imana, ijambo ryawe riherekere shimisha n'ibitangaza n'utwumiza mu mitima y'abana bantu bose bagiye kubikurikirana. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu tubisabye tubyizeye, amen. Nuko rero turabaha ikaze ubugira kandi muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cy'uno munsi. Mfise amajambo ngomba ko dusangira tubona mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Nahumu. Tuza gusoma mu gice ca mbere, duce dusoma duhereye ku murongo w'12, hanyuma turangize kino gice no kuvuga tugeze ku murongo w'15. Duhera ku murongo w'12 tugeze ku murongo w'15, twumve ayo majambo ingene avuga. Hanyuma indanzi y'amajambo canke ijambo ry'umutwe rivuga ngo ingene Imana izigama abayo ikica abamenja. Imana yacu nidutabare. Riko indanzi y'amajambo ivuga ngo ingene Imana izigama abayo ikica abamenja. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma dusome ku murongo w'12 havuga ngo uku niko Uhoraho agize ati, naho bogira inkomezi nyinshi bagatako bakaba benshi bazogesezwa, n'uyo nawe azokamangana. Ariko weho naho nakubabaje sinzosubira kukubabaza ukundi. Mbere ubu ngira mvune ingogo yiwe ikuveko, mvutagure n'imvuto zikuboshe. Kandi Uhoraho yarashinze ibyawe ngo nta bandi b'izina ryawe bazosubira gutoha. Nzohenebereza igishushanyo cabajwe n'igishushanyo cavugutiwe mu nkero mu nzu y'ibigwamana byawe. Nzokwimbira icobo co kuguhambamwo kukugayitse. Raba ku misozi ibirenge byuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Buyuda we, ntiwitondere iminsi mikuru yawe, ushitse amasezerano yawe, kuko umunyakibi atazosubira guca hagati muri wewe. Arahenebereye rwose. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cy'uno munsi, n'ano majambo dusomye tubonye
muri kino gitabo c'uvugishwa n'Imana Nahumu. Uvugishwa n'Imana Nahumu ni umwe mu bavugishwa n'Imana babaye mu isezerano rya kera. Murazi ko muri Bibiliya dufise isezerano rya kera, tukaba dufise n'isezerano rishasha. Isezerano rya kera rero, iki gitabo c'uvugishwa n'Imana Nahumu kiri mu mugwi w'ibitabo bigize ngo ni umugwi ugizwe n'abahanuzi bato bato, les prophètes mineurs niko kuvuga mu Gifaransa. Hariho abo bita ngo n'abahanuzi rero bato bato n'abo bita ngo n'abahanuzi bakuru bakuru. Imana yacu nihimbazwe. Rero uyu Nahumu ni umwe muri abo bahanuzi bitwa ngo n'abahanuzi bato bato, aho biswe ngo ni bato bato kubera yuko ibitabo byabo bigizwe n'ubuhanuzi, novuga ngo bugufi canke se bukeya. Ni ibitabo bigufi bigufi, ni ibitabo bito bito, ni ukuvuga bavugishijwe igihe kigufi. Kuvugishwa kwabo kwamaze igihe gitoya, niko novuga ngo bavugishijwe igihe kigufiya, bavugishijwe bikene, bavugishijwe byinshi. Niyo mpamvu usanga ibitabo byabo ari ibitabo bito bito, hama baca bahitamo ko muri kubatazira gutyo yuko bavugishwa bato bato. Imana yacu nihimbazwe. Kino gihe rero uyu Nahumu avugishwa n'amajambo. Iki gihe handikwa aya majambo y'ubuhanuzi bwa Nahumu bugize kino gitabo ca Nahumu, ngo hari inyuma gatoya y'umwaka wa 600 imbere y'ivuka rya Yesu Kristo, ariko mugabo kandi ngo hakaba imbere y'umwaka wa 606 imbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Mu yandi majambo, inyuma gatoya y'umwaka wa 600 imbere y'ivuka rya Yesu Kristo niho bivugwa yuko buno buhanuzi bushobora kuba bwaranditswe, bwandikiwe muri royaume y'Abayuda, mu Buyuda ariho bwandikiwe. Hanyuma rero inyuma yaho gatoya havuye habaho ngo icyo bavuga mu Gifaransa ngo ni shite ya Ninewe. Ninewe havuye hakomvomvogwa, Ninewe havuye hasambuka, Ninewe havuye hategwa haratsindwa. Imana yacu nidutabare. Iki gihe rero buno buhanuzi buvugwa hari imbere gatoya yuko igisagara ca Ninewe, Ninewe wari umugwa mukuru wa Empire ya Ashuri. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero Abisirayeli muri kino gihe bari baganjwe, bari bakoronijwe n'ubu bwami bwa Ashuri. Iyi ngoma y'aba Ashuri niyo yari ikoronije Abayuda, niyo yari ikoronije ubwami bw'Abayuda, Abisirayeli, Abayuda, ubwoko bw'Imana. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero Abisirayeli muri ibyo bihe bari babayeho bagirane, bakoronizwa n'ubwami butandukanye. Murazi ko batwawe Babuloni bakamara imyaka myinshi, aho muravuga ngo ni imyaka yababa hafi 70 batwawe ari inyagano, banyazwe bakurwa mu gihugu cyabo, batwarwa i Babuloni mu gihugu cy'abanyamahanga, bagenda novuga ngo bitwa ko ari nk'imbohe muri ico gihugu. Imana yacu nidutabare. Rero byari ibihe byagiye biraba kubera yuko Abisirayeli batari bubaha Imana, batari bubashe ibyagezwe bya Mose n'amajambo y'abavugishwa n'Imana. Hanyuma ico gihe Imana ukuraka kwayo kugatuma yemera yuko bajanwa n'inyagano. Ukuraka kw'Imana kugatuma yemera yuko Abisirayeli batwagwa bagatsinwa, bategwa n'ibihugu bibanye, hanyuma bikabatsinda, bagatsindwa, bakaneshwa. Imana yacu nidutabare. Rero aba Bayuda canke Abisirayeli, ubwoko bw'Imana, inyuma ya bino bihe byose babayeho, novuga ngo bacurwa bufuni na buhoro, novuga ngo bacuranguzwa, novuga ngo bagaraguzwa gati. Inyuma ya buno buzima bari bamaze nk'igihe kumbure kitari gito, batwagwa n'ubwami ubu nabwo butsindwa, hagaca haza ubundi bwami nabo bagaca baba abakoroni babo. Novuga ngo bakama iminsi yose bafise uruhagarara, batanezerewe,
batisanta areze, batumva yuko borohewe, batumva yuko bagororokewe, batumva yuko babayeho neza, batumva yuko bidegembya, ari abakoroni baganzwa n'ikindi gihugu n'ubundi bwami. Ico gihe rero inyuma y'ico gihe kirekire bari bamaze muri ibyo bihe, kumbure umuntu ashishoje yokurikirana akamenya ngo bari bamaze imyaka iyi batwarwa muri ino ntwaro. Izi ntwaro z'abanyamahanga zibakuranirwako, ntibari banezerewe. Murazi muri Zaburi hari Zaburi 137 havuga ingene ngo bari bameze ngo igihe bari i Babuloni, aho bavuze ngo ku nzuzi z'i Babuloni niho ngo twahora twicara, ngo mbere tugaturikisha tukarira, twibutse Siyoni twebwe Abisirayeli, kuko ku biti byo ku nkengera y'izo nzuzi, ku biti byaho kuri izo nzuzi z'i Babuloni, muri ico gihugu c'ikinyamahanga, niho twari twaramanitse inanga zacu. Ntitwari tugicurarangira Imana, ntitwari tugihimbaza Imana, ntitwari tukiririmba amazaburi. Abisirayeli baririmba indirimbo tubona mu gitabo bitwa n'amazaburi, aho zimwe zacurarangwa n'umurya w'inanga, ahandi bakavuza udushako tw'ingoma, bagahimbaza Imana, bakanezerwa. Baduze mu minsi mikuru i Yerusalemu, bakagenda baririmba amazaburi ari mu mugwi w'amazaburi bita ngo n'amazaburi yo mwiduga. Baduze baje Yerusalemu bagiye mu minsi mikuru, bagenda baravuga gukomera kw'Imana, bavuga ngo Uhoraho yadukoreye ibikomeye, natwe turanezerewe, natwe turishimye. Bagiye guhimbaza Imana mu minsi mikuru i Yerusalemu. Rero iki gihe ntibari banezerewe, ntibidegenda, nta munezero bari bafise, nta mahoro bari bafise. Bari babayeho novuga ngo bameze nk'aho navuga ngo sindirimba ncura intimba, nta munezero, namwe muravyumva, nta mwidegemvyo. Umuntu ni umukoroni, hariho amaguru adafise. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero ibyo bihe babibamwo bano Bisirayeli, ibyo bihe babibamwo, ariko kandi bitirirwa izina ry'Imana. Birashoboka yuko umuntu aca mu ngorane, aca mu byago, aca mu mageragezwa, arusha, akaremerwa n'ibyo kumbure bimeze nk'umutwaro w'amananiza yikoreye. Birashoboka yuko umuntu aca mu ntambara kandi yitirirwa izina rya Yesu, kumbure kuko izo ari ingaruka mbi z'ibyaha yakoze, kakaba nk'akamwafu Imana imukubise, ikaba nk'inkebuzo Imana igize kugira ngo imukebure. Cyane naho bigashoboka ugasanga n'amageragezwa n'ingaruka mbi z'uko ari yacume cyangwa yari yasubiye inyuma. Imana yacu nidutabare bene data. Hanyuma rero Abisirayeli baba muri ibyo bihe bagazwa n'ubwami bw'Ashuri, bufise icicaro gikuru ahantu hitwa Ninewe. Abasomye inkuru zayo nako muri murabizi, iki gisagara c'Ninewe kiravugwamwo. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero ibyo bihe babibamwo bitirirwa izina ry'Imana, kandi ibyo bihe rero barimwo baguma bagirwa imigambi mibi. Hakabaho inama zo kubagirira nabi, hakabaho inama zo gushishikara kubacokeza, novuga ngo ibyini kuzimu. Hakabaho inama zo kubashira mu buja usumba ubwo barimo, hakabaho inama zo kubagirira nabi, hakabaho inama zo kubagumiza muri ibyo bihe. Novuga ngo ni ibihe by'umubabaro, ni ibihe by'uruzuba, ni ibihe by'ubugaragwa, ni ibihe novuga ngo byo kuganzwa, byo gukoronizwa, by'ubukoroni. Rero izo nama zabaho, hakabaho guhiga imihigo yo kubagirira nabi. Hanyuma rero ngo babaho muri ubwo buzima igihe kumbure kanaka ngaho bitaryomye ko iterekana. Hanyuma babaho muri ubwo buzima, babaho umenga ahubwo ntibiteze yuko bishobora kuzohinduka vuba. Ibyo bihe babaho umengo ntibabona ko bizohinduka vuba. Hanyuma rero muri bino bihe bagowe, muri bino bihe baruhijwe, muri bino bihe baremerewe, muri bino bihe nyene baganzwa n'ubundi bwami bubakoronije, Imana nye n'amahoro
Imana umuremyi w'ijuru n'isi icihagurutsa uvugishwa n'Imana Nahumu kugira ngo aze avugishwe amajambo dusomye. Ijambo Nahumu cyangwa se izina Nahumu mu Gifaransa risigura ngo ni le consolateur, ni umwiruzi, ni umuntu akumara intimba, ni umuntu akumara agahinda, ni umuntu akumara akabonge, ni umuntu aguhoza amarira, ni umuntu aguhanagura amarira wari umaze igihe kirekire urira, n'umuntu agukura mu gihe cy'umubabaro akagushira mu kindi gihe cyiza cy'umunezero. Le consolateur, Imana yacu nihimbazwe. Rero Imana ihagurutsa Nahumu acaraza uvugishwa n'Imana avuga yuko ibihe bigiye guhinduka, avuga ko ibihe Abisirayeli bamazemo iminsi bigiye gushirwa ku iherezo vuba bidatevye cane, kandi niko vyahavuye bigenda. Inyuma gatoya murumva yuko nko mu mwaka wa 1966 Ninewe hatewe hagakombongorwa, hagasamburwa, hakaneshwa, kuko Imana yari yahagurukije uvugishwa n'Imana Nahumu, umwiruzi, uwuhoza amarira, uwuhanagura amarira y'Abisirayeli mu kubaremesha no mu kubabwira ibigiye kuba. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma Abisirayeli baca baridegembya. Twabari mu majambo gahayi hari ahantu Imana yavuze ngo mbere ngira mvune ingogo yiwe ikubye. No kuvuga ingogo cari noruga ngo ni igiti zijya nka zikwega, zijya nka zikweze zirima zikoreshwa mu kurima. Haragarafu ingene bazibohera ko ibintu by'ivyuma n'ibiti gutya, hanyuma zigenda zikagenda zirakwega. Rero kumbure intuzeye ibintu inyuma canke se zigakoreshwa mu kurima, ibintu nyene nk'ivyo murabizi. Rero ingogo ni biriya bintu rero baboha canke se bazibikira ku bitugu by'inka zigize n'izisanzwe zikoreshwa mu kurima canke se mu kwega. Ziriko urabona amashare canke se ibintu nk'amwe n'inkorofani bikabasize simumetero muri nyene nokoresha. Rero Imana ivugisha aya majambo yitwa Nahumu ngo mbere ubu ushima ngomba mpindura ibihe, ushima ngomba ndakugirire neza, ngira mvunagure ingogo washizweko, waboheweko yo kuba mu buja, yo kuba mu bihe bibi, yo kuba mu bihe by'umubabaro. Ingogo washizweko ituma ugenda wica umutima, ituma ugenda utanezerewe. Ibi bihe umaze n'iminsi, yewe Buyuda we, yewe ngoma y'Ubuyuda, bwoko bwanje, ngomba ndayivunagure. Ibi bihe umaze nk'iminsi by'umubabaro ngomba ndabishira ku iherezo, ngomba ndabisozere. Ikintu kigereranywa n'ingogo waboheweko ugenda wikoreye ijoro n'umurango, nzanywe no kugikuraho, nzanywe no kukivunagura. Imana yacu nihimbazwe. Muri ano majambo rero ngomba ko dukora muri ijambo twasomye rivuga ngo raba ku misozi ibirenge byuzanye inkuru nziza. Imana yacu nihimbazwe. Haza uvugishwa n'Imana abwira Abisirayeli ngo umve, naho mumaze iminsi mu bihe by'umubabaro, mu bihe by'agahinda, mu bihe mwaba mwicurikiriye, mu bihe mutanezerwa, mu bihe murenganwa, naho mumaze iminsi mu bihe by'agahinda, naho mumaze iminsi mu bihe mubayeho nk'abaja, mubayeho nk'imbohe, mubayeho muri abakoroni, nimukiririmba, nimukinezerwa, nimukiduga mu minsi mikuru Yerusalemu. Ibihe byarahindutse, ibyari ibihe by'umunezero birahera, muba mu bihe by'umubabaro. Ariko naho mumaze iminsi muri ibyo bihe, umve ku misozi muri kino gihe mutari mwiteze yuko hoza inkuru nziza, umve mbafitiye inkuru nziza. Yemwe Bayuda hanga ryanje, yemwe Bayuda bwoko bwanje, umve
ehera ukuntu ibirenge byuzanye inkuru nziza ku misozi ari byiza, akaza azanywe no kwamamaza amahoro, akaza azanywe no kwamamaza inkuru y'umunezero. Umve, naho muri mu bihe by'umubabaro, naho muri mu bihe by'amagorwa, naho muri mu bihe by'amarusho, ariko iki nico gihe nyene nzanywe no kubahindurira ibihe. Iki nico gihe nyene nzanywe no kubakura kw'ingogo y'ubuja mumaze imisi mubohewe ku bitugu. Iki gihe nico gihe nzanywe no kubakura kw'agasuzuguriro. Iki gihe nico gihe nzanywe no gushira iherezo kuri ubu buzima bupfuye, kuri ubu buzima bw'umubabaro, kuri ubu buzima bwo kuganzwa n'ingoma y'Ashuri. Yo, naho mutabibona, naho mutari mubyiteze, naho mwari mwiteze kuguma muri ibyo bihe, naho mwabona umengo ubwanyu bwamaze gushira, naho mwabona umengo ntibigishoboka, naho mwabona umengo ntibizopfa bikunze, ariko mwa Bisirayeli, yemwe bwoko bwanje, yemwe Bayuda b'Ubuyuda, umve, hariho uzanye inkuru ku misozi azanywe no kwamamaza iby'amahoro. Imana yacu nihimbazwe. Mumaze iminsi muruhijwe, mumaze iminsi mugeragezwa, mumaze iminsi mubabazwa, mumaze iminsi muganzwa n'ingoma z'abanyamahanga, mumaze iminsi itari mike mu gasuzuguro, mumaze iminsi mukengeretse, musuzugurwa, murabo hasi kucagwa hariya. Ariko umve, yemwe Bayuda bwoko bwanje, hanga ryanje, umve haraje umukonsoratere, umve haraje uzanye inkuru nziza. Ndumva uguhinda kw'ibirenge byuzanye inkuru nziza, ndumva ibirenge, ndumva uguhinda gukomeye kw'amafarasi y'umugabisha mukuru ku misozi azanywe no gutabara ubwoko bwanjye. Naho mwebwe mutari mwiteze ko bishoboka, naho mwabona umenga ntibyoshoboka, ariko umve, nimuhumure, nimuceceke, hoza ijwi ryanyu ryoye kurira, nezerwa, terera mu kajwi muririmbe, kuko ibirenge byuzanye inkuru nziza ku misozi. Ndabyumva biriko birahinda. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo c'uno musi, n'ano majambo rero Abisirayeli bari mu bihe batari biteze gutabara, bari mu bihe babona umengo karabaye, ariko Imana mu mugambi wayo hari hasanzwe hari ijambo rivuga ngo jewe ndi Imana itabara abantu bayo, hanyuma nihora ngahonya abansi, ngahonya abamenje. Umuntu yamenje atihanye, adahindukiye ngo ave mu kumenja kwiwe, ave mu byaha byiwe, uyo muntu igihe cyo kumuhana kirahari, igihe cyo kumusubiriza mu nkoko kirahari. Imana yacu nidutabare. Abisirayeli rero muri kino gihe baca bumva babwiye amajambo ngo ariko weho naho nakubabaje sinzongera kukubabaza ukundi. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo c'uno musi, Abisirayeli rero babwirwa n'amajambo muri bino bihe tumaze kumva ko bitari vyoroshe. Bazanirwa ijambo ry'ihumure, babwirwa n'Imana ngo umve, ngira mvune ingogo mwaboheweko, naho boba benshi ababagwaye, ngo naho boba benshi, naho bogira imigabo ingana gute, naho boba bakomeye, kuko iki gihe ari cyo gihe ngomba ndabihindure, kuko kino gihe ari igihe c'uko ku misozi yo gutabarwa kw'abantu banje b'Abayuda haje inkuru nziza, haje le consolateur, haje intumwa y'Imana izanye inkuru nziza, izanye ubutumwa bw'amahoro mu bantu b'Imana. Kuko iki gihe ari igihe cyo guhindura amateka y'Abayuda. Umva, naho boba bakomeye gute, naho boba ari benshi gute, naho boba bafise imbaraga zingana gute, naho boba ababagwanya yemwe bwoko
bwanje bw'abayuda naho bafise ibigwanishwa bingana gute, naho boba bahambaye gute, naho yoba ari amarwayome akomeye ku isi gute, ariko mve kubera jewe mwebwe muri ubwoko bwanjye, kuko mwebwe muri ihanga ryanjye, kuko mwebwe igihe cyo kuba mu mibabaro gishize, kuko ngishize ku iherezo. Erega ndazi ko nakubabaje, yewe Buyuda, hanga ryanjye, gihugu c'ubwoko bwanjye. Ndazi ko nakubabaje, ndazi ko wababajwe kenshi, ndazi ko wacumukuye kenshi, ariko nubwo nakubabaje kenshi, umve sindosubira kukubabaza ukundi. Igihe cyo kukubabaza kirarangiye, igihe cyo kureka ngo ubabazwe kirarangiye, igihe cyo kukurekera muri ino mibabaro gishizwe ku iherezo. Yewe Buyuda we, nta mwasi azosubira gukandagira muri wewe, nta munyazi azosubira kuza kunyaga ibyawe. Oyaye, igihe wari umaze unyagwa ibyawe gishizwe ku iherezo, igihe wari umaze muri ubwo buroko, muri ubwo buja, muri uko kunyagwa, muri ubwo bukoroni, icyo gihe gishizwe ku iherezo, kuko namaramaje kutazosubira kukubabaza ukundi. Umve rero, nzanywa no kukubwira inkuru nziza y'amahoro, kuko ibirenge byuzanye inkuru nziza ku misozi ari byiza, akaza ngo yamamaze inkuru y'amahoro. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno musi, nta n'amajambo rero. Sinzi ubuzima umazemo iminsi, sinzi ibikugarije imbere n'inyuma, sinzi amageragezwa uriko uracamo ijoro n'umurango, sinzi ibiguhangayikishije bikubujije amahoro, sinzi ibyo nawe ubona umengo ubwawe bwaheze. Birashoboka yuko ugeze igihe ubona umengo ntibigikunda, ntibigishoboka, ahubwo ukwiye kumenyera kubaho muri ubwo buzima. Birashoboka yuko uri mu bihe umeze nk'abantu b'Isirayeli, ubona umengo nimba ari ibibazo by'amagara make, ukabona umengo uzoguma muri ubwo buzima. Umaze iminsi ubona umengo uzoguma muri ubwo buzima, umaze iminsi ubona umengo uzoguma muri ubwo burwayi, umaze iminsi ubona umengo wewe izo ndwara urwaye ni indwara z'intakira zitazigera zikira. Umaze iminsi itari mike mu mubabaro, umaze iminsi itari mike mu bihe byo kubabazwa, umaze igihe kumbure uri umunyamibabaro, ariko zina witwa, ariko ritazirano wumva wohamagarwa mu ikazi. Ariko umve, ibihe biha ibindi, ibihe birabisikanya, ibihe by'umubabaro birabisa ibihe by'umunezero. Igihe cyose umuntu akiriho, igihe cyose umuntu akiri muzima, igihe cyose umuntu agihumeka impemu z'abazima, biba bigishoboka cyane ko ibihe bihinduka, kandi ubihindura ni Imana n'ibihe, ni Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Niwaguma umwizeye, nutihebura, nutiganyira, nutasuhuza umutima, nutagerera kure yiwe, nutatangura kwidodomba, niwamugumiza ku mutima wawe, niwamugumiza kw'ibyizigiro, niwamuguma hafi, niwamwiyegereza, niwamusenga ubudasiba, niwashishikara kumwereka ibibazo byawe, niwashishikara kumva ufise ukwemera n'ukwizera yuko ibyo umaze iminsi ucamo atari kubera ko byamunaniye, ariko ahubwo ko ari kubera ukwiye kuvugutirwa, kandi ko igihe kigiye kugera aho ibyo bizohera. Niwaguma muri ubwo buzima, ubuzima bw'ibyizigiro, ubuzima bwo kwizera uyu muremyi w'ibihe ahindura ibihe, ahindura ingoma z'abami mw'isi, uyu niwe mugumiza kw'ibyizigiro. Umve, ibirenge byuzanye inkuru nziza ku misozi biraje bizanwa no gutangaza iby'amahoro. Birashoboka yuko umaze igihe kininiya urushe kandi uremerewe n'ubwo buzima umazemo iminsi. Birashoboka yuko umaze igihe mu buzima bwakurangiye wumva umengo wotuma upfa ukavaho. Birashoboka yuko umaze iminsi mu bihe wumva ko umengo gupfa kugusumbira kubaho.
wumva kumbe ngo wowe ntiwavutse nk'uko abandi bavuka, wumva kumbe ngo wowe ntiwaremwe nk'uko abandi baremwe, wumva kumbe ngo wowe nturi umuntu akwiye kuba kuri ino si. Birashoboka yuko uri mu bihe watakaje ibyizigiro, wumva wacitse ivutu, wumva umengo ntibizigera bikunda, ariko umve ijambo ndakuzanye rivuga ngo ibirenge byuzanye inkuru nziza, ni byiza ku misozi. Azanywa no gutangaza amakuru meza y'ubwami, azanywa no kukubwira ngo umve naho nakubabaje igihe kirekire, ndakubwiza ukuri mwana wanje ko wihanganiye ibigaragaza hama ukaba wamaze kurama. Umve sinzosubira kwemerera ibikubabaza ukundi, ahubwo ugiye kwinjira muri sezo yawe, ugiye kwinjira mu bihe byawe, ugiye kwinjira mu bihe by'umunezero. Erega sinzemera kuzobabazwa ibihe byose. Oyaye habayeho igihe cyo kubabazwa n'ibyo, habaye igihe cyo gukomereka n'ibyo, habaye igihe cyo gukomeretswa n'ibyo. Mwana wanje, bwoko bwanje bw'abayuda, igihugu c'ihanga ryanje ry'abisirayeli ry'abayuda, bwoko bunyubaha, habaye igihe cyo kubabazwa, habaye igihe cyo kunyagwa ibyanyu, habaye igihe cyo kurima ntimwimbure, habaye igihe cyo kurwaragurika, habaye igihe cyo kwicwa n'inzara, habaye igihe cyo kwicwa n'inyota, habaye igihe cyo kugenda gusa mukabura icyo mwambara, habaye igihe cy'agasuzuguro. Ariko ndababwira ngo naho ibyo byose byabayeho, naho mwababajwe birushirije kandi bihagije, ariko ndababwira ngo ntimuzosubira kubabazwa ukundi. Nzanywe no guhindura ibihe, nzanywe no kubagirira neza. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno musi nano majambo rero ari mfise. Ubuzima urimwo ibibazo, urimwo amakuba, urimwo amarushwa, urimwo amageragezo, ariko nzabona kukubwira ngo ibihe biza bihinduka hakaza inkuru nziza. Umaze igihe ata nkuru nziza wumva, umaze igihe ata nkuru y'amahoro wumva, umaze igihe ata makuru meza uronka, ariko mve nyanibihe azanywe no guhindura ibihe ku buzima bwawe, nyanibihe azanywe no guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Nubwo umaze iminsi umeze nk'abayuda bari bamaze iminsi bakoronizwa n'ubu bwami bw'Ashuri, nubwo umeze nk'abayuda bari bamaze igihe bumva bakandamizwa n'ingoma y'Ninewe, ariko umve nzanywe no kukubwira ngo ibirenge byuzanye inkuru nziza biri hafi. Niwunamura amaso yawe uyakure ku byo mw'isi, uyakure kuri ba muyomba, amaso yawe uyakure kuri ba nyokorome, amaso yawe uyakure kuri ba nyogosenge, amaso yawe yatuma wizigira abana b'abantu uyakureyo, urangamize ku misozi, kuko uzanye inkuru nziza azanywe no kwamamaza amakuru meza y'uko ibihe bihindutse, utazosubira kubabazwa ukundi nk'uko wari umaze iminsi ubabazwa, ahubwo ko ibihe byiza bigiye kuza. Ndagomba ngo ubeho wizigira ko ibihe byiza bigiye kuza. Umaze iminsi itari mike ubayeho ubona umengo burije, ariko ntibuza guca. Wiyumvira ngo mbega iri joro ga yemwe riraza guca, ukarara ukanura, ukabura n'itiro, nta n'itiro ukironka kubera stress, kubera ubuzima buruhije, kubera ubuzima bw'ibibazo. Bwaca nawe ukabona umengo ntibuhava bwira, warengana naho uri kuraca impera y'ibarabara ukumva umengo kubw'amagongo urimo, kubw'uko umenga ibyago byose bitumbera wewe, n'imodoka yaca ku ngambo yo hakurya ukaranduka umutima wumva umengo ihava igusanga ikugonge hariya wibereye, kuko wumva umengo ibyago byose bitumbereye wewe. Ubwo buzima ubumazemo iminsi, ariko ndagomba kukubwira ngo nusubire wizere Imana, nusubire uve mu vyaha byo kwidodomba, byo kwiganyira, byo kwihebura, byo kwiranda, byo gucika inkokora, byo gucika ivutu. Wizere Imana, usenge Imana, usubire ukorere Imana, usubire ube hafi y'Imana. Ya myanya yo gusenga isubizeho,
usubire mu migenderanire yawe myiza n'Imana, kuko Imana igiye guhindura ibihe kuba bidatebye, ihindura ibihe, hanyuma abayubaha abayizigira ibagirira neza. Ariko abari mu mugabane w'abamenje, abari mu mugabane w'abanyabyaha, ibyago bikwezwa n'ibyaha bagenderamo bibashikira. Rero n'andi majambo nayo Mbafitiye, nubeho witeze ko ibihe bihinduka, nubeho witeze ko ibirenge by'umutabazi bigeze ku misozi, uburyo bw'imbuke mu biza bikuzaniye amakuru meza. Nubeho witeze inkuru nziza, uhereye uyu munsi ubeho witeze ko ushobora kuronka telefone ikubwira ngo ka kazi wari umaze iminsi urondera wari warabuze kabonetse. Nubeho witeze yuko abatahora bakuvugisha bashobora kukuvugisha n'ubugwaneza. Nubeho witeze yuko abari barakwase urunuka bagiye guhinduka, ahubwo bagacishwamo amakuru meza y'ibyiza, kubera igihe cyo gutabarwa kwawe kigiye gushika. Imana yacu nihimbazwe. N'umuhigo rero, umuntu nubwo yari amaze iminsi mu magogo, nubwo yari amaze iminsi mu marushwa, nubwo yari yumva arushe aremerewe, iri jambo agirabishije ko akavuga ngo Mana, bimaze iminsi bingora, maze iminsi nihebuye, ariko ndumvise yuko uri Imana ihindura ibihe. Ndumvise yuko bice bino jambo ugiye gutabara abamaze iminsi baca mu bisa n'ibyo maze iminsi ncamwo. None kugira ngo nibaza gutabara uzosanga ndi mu mugabane w'abakwizigira, ntuzosanga ndi mu mugabane w'abamenje w'abanyabyaha. Ndakwinginze ngo umbabarire, ndakwinginze ngo ngwize kw'imbabazi. Maze iminsi nihebuye, maze iminsi ncitse ivutu, maze iminsi nidodoma, maze iminsi n'ibikorwa byawe nahevye kubikora, ariko ndakwinginze ngo umbabarire kugira ngo bikunde uyu mukonsolateur agiye kuzana inkuru y'amahoro, akabamaza iby'amahoro, nanje azosanga ndi mu mugabane w'abagiye gutabarwa. Uyo muntu n'umuhigo gupima ikimugirira neza, kamezi kamutunganya, hanyuma gutabarwa kwe batakumushyira. Ariko mugabo n'umuhombe, umuntu avyumva akabifata ibisanzwe ngo jewe ibyo byose ndama nabyumvise, naby'imyaka ngwaye, mbere Jehoyakaye yaranyibagiye, yarantaye, yarampevye. Uyo muntu agaca aguma muri ibyo bihe byo gucika inkokora, byo gucika ivutu. Uyo muntu n'umuhombe, kubera yuko gutabarwa kwiwe akuzozira nzomusanga mu mwanya mwiza, hanyuma rero azoca ahunga gutabarwa. Ariko mugabo Imana ni inyembabazi, igomba yuko ushishikara kuyizigira. Naho uri mu bihe bigoye, ushishikara uyizigire, kugira ngo ugutabarwa kwawe nikwaza usanga uri mu bizigira Imana. Ukuneye n'ano majambo nari mfise, tuzosubira mu kiganiro umutima w'ubugingo c'ubutandukanye Imana. Mwami Imana, turagushimiye cyane n'ano majambo uganirije imitima yacu, atubwira ngo nubwo nimewe yari imaze iminsi mukoronije, nubwo wari umaze iminsi ubohewe ko ingogo ku bitugu, ariko nzanywe no kwivuna. Nubwo nawe tukababazwa imyaka yose, ariko sinzosubira kukubabaza ukundi. Ndagushimiye kubana amajambo, kandi agushimiye ko bibwirwa benshi bikumva bene ibyo. None rero umuntu abyakiriye, umuntu aya majambo asubije mu ibyizigiro, uyu muntu aya majambo asubiye kuremesha, uyu muntu aya majambo ateye kwihana ibyamukuye mu ibyizigiro, ibyamuteye kwihebura, akavuga ngo Mana mbabarira, ndagomba gusubira kuba mu bakwizigira. Uyu muntu ni umugwize kw'imbabazi, nk'uko aziyatuye, nk'uko azigusabye, hanyuma umusubize mu mugabane w'abizigiye uhoraho, barindiriye gutabarwa kwawe. Murakoze kuri Imana, ushishikare gushitsa ibyo wasezeraniye abantu bawe, kwizigama ngo n'ubu mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, tuzabye tubyizeye. Amen.